Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mboneshakure imwe rudende ya Kure Info. Turi kw'igenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2026. Mbahaye ikaze muri aya makuru yacu yo muri kano kanya. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imiborogo ari yose mu gisirikare cy'u Burundi. Za ambulance zirimo gutunda ibiziga by'abasirikare b'u Burundi barimo kwicirwa mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri komine Musigati. Ndasubiramwo. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Igisirikare cy'u Burundi cyagabweho ibitero bikomeye cyane. Amakuru yihuta cyane amaze kungeraho aremeza uko abasirikare b'u Burundi baba 70 bamaze kugwa muri iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Musigati. Za rusehabaniha nyinshi cyane zagaragaye zirimo kwihutana abakomeretse kwa muganga. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko imirwano ikomeye, urwamo rw'ibikoho bikomakomeye rurimo kumvikana muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Ni nako kandi amasasu yongeye kuvuga ku bwinshi muri komine za Bukinanyana ndetse na komine ya Mabayi ho mu ntara ya Cibitoke. Ku isaha y'isa 5:45 hari amasasu menshi cyane yumvikanye muri Mabayi. Ayandi masasu yongeye kumvikana muri Bukinanyana. Amakuru yizewe akemeza ko ari abarwanyi ba Red Tabara barasanye n'ingabo z'u Burundi mu buryo bukomeye. Mu ishyamba ry'ikibira biribonekeza ko imirwano irimo kubica bigacika. Muri aya makuru rero turaza kwerekeza hariya muri Bukinanyana, muri Mabayi ndetse na komine Musigati. Turabire hamwe ingene imirwano irimo kugenda muri aya masaha. Muri aya makuru kandi ndababwira ko mu gisirikare cy'u Burundi ibintu byayangaye. General Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bukomeye cyane ko ashobora kwicwa umunota ku wundi. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye cyane baba bamaze kunoza umugambi wa kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Kudeta ya Mose mu gihugu cy'u Burundi. General Ndayishimiye ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Iyi nkuru nayo rero turayigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza mu kibaya cya Rusizi. Inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa nuko abasoda barenga 400 ba FNL ndetse na Red Tabara baraye bajabukiye mu kibaya cya Rusizi bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yo kwizerwa yemeza ko mu kibaya cya Rusizi bano barwanyi bagaragaye barimo kwinjira neza mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero birajyana n'ayandi makuru akomeye cyane twamaze kumenya yemeza ko abasoda barenga 600 nabo bajabutse banyuze mu ntara ya Rumonge bakava muri Kongo bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bagaragaye bahetse amabuwate arimo ibikoresho bya gisirikare ndetse abenegihugu bafite ubwoba bwinshi cyane. Ubu ngubu ubwoba ni bwose irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba Red Tabara ndetse na FNL baravuga yuko biteguye kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ibimenyetso by'intambara bikomeje kwiyongera ndetse imirwano yo irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Aya makuru yose rero niyo tugiye kugaruka ko idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse ukande no ku kantu kameze nk'akazogera kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka.
Mbahaye kaze rero muri aya makuru yacu ku buryo bw'idonido. Bakunzi bacu, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere muri komine Musigati. Nk'uko nari nabibabwiye mu makuru yacu yo mu masaha ya gatondo, muri komine Musigati ibintu vyayangaye. Harimo kubera imirwano ikomeye cyane kuva ku isaa 10 z'agatondo muri iri genekerezo rya 17. Amakuru yo kwizerwa aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo guhangana n'abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za FNL zirongowe na Generali Aloyizi Nzabamema. Bano barwanyi bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ingabo z'u Burundi hariya muri komine Musigati, neza ku ishyamba ry'ikibira. Muri iyi mirwano ikomeye cyane, impande zombi zirimo gukoresha intwaro zikomeye. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha ibitwaro byacyo birasa mu ntera ndende. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyongereye umubare w'abasoda muri kariya gace ka komine Musigati. Ibifaru by'intambara birimo kugaragara ku bwinshi muri komine Musigati. Imodoka nyinshi cyane z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kuzana abandi basirikare benshi cyane muri kariya gace. Ibintu rero ntago byoroshye, dore ibimaze kumenyekana birimo kubera muri iriya mirwano. Muri kano kanya turimo kuvugana, amakuru yo kwizerwa aravuga yuko n'imiburiburi abasirikare baba 70 b'igisoda cy'u Burundi bamaze gusiga ubuzima bwabo muri iyi mirwano. Abarenga 70 ngo bamaze gupfa, abandi benshi cyane babarirwa mu ijana bakomeretse mu buryo bukomeye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko za ambulance nyinshi cyane zirimo gutunda abakomerekeye muri iyi mirwano. Amakamyoneti y'igisirikare cy'u Burundi nayo arimo gutunda ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birimo kuvanwa hariya ku ishyamba ry'ikibira. Amakuru aravuga yuko bamwe mu bakomeretse barimo kujya kuvurirwa i Bujumbura, mu gihe abandi barimo kujyanwa kuri hopitali ya Bubanza. Amakuru yo kwizerwa aremeza ko Generali de Brigade Gaspard Baratuza ari mu modoka itamenwa n'amasasu y'igisirikare cy'u Burundi yagaragaye muri kariya gace k'imirwano. Generali de Brigade Gaspard Baratuza yageze muri kariya gace ka komine Musigati amarayo iminota igera kuri 30 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Amakuru yo kwizerwa avuga yuko Generali de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yageze muri kariya gace. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko komanda urongoye imirwano muri kariya gace yagaragaje yuko ibintu byamaze gukomera cyane, ndetse ngo intambara igiye gukwira igihugu cyose cy'u Burundi. Hari ubwoba ko iyi mirwano yabigiye kwadukira n'ibice bikomeye bya Cibitoke, dore ko amasasu nago yatangiye kumvikana muri Bukinanyana ndetse no muri komine ya Mabayi. Ku isaha y'isa 5:45 nibwo amasasu menshi cyane yatanguye kumvikana muri komine ya Bukinanyana muri Cibitoke. Nyuma yaho gato ayandi masasu yumvikanye muri komine ya Mabayi, naho ni muri Cibitoke. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi akavuga yuko nta gushidikanya ari abarwanyi ba Red Tabara bakozanijeho n'igisirikare cy'u Burundi. Iyi mirwano y'uyu munsi biragaragara yuko ikomeye cyane, kandi ibitero bikaba byateguranywe ubuhinga buhanitse. Abarwanyi ba FNL ndetse n'abarwanyi ba Red Tabara ngo bagabye ibitero babigenzuye neza, kandi ngo batunguye bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zari ziri ku kirindiro muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Kugeza ubu rero amakuru akomeye cyane yamaze kumenyekana nuko abasoda b'u Burundi barenga 70 bamaze kugwa muri iyi mirwano.
abandi babarirwa mu ijana nabo bakomeretse mu buryo bukomeye. Amasasu menshi cyane yo akomeje kumvikanira muri komine ya Musigati hariya ku ishyamba ry'ikibira. Ibikorwa bikomakomeye birimo kumvikana, urusaku rw'ibitwaro rurimo kumvikana hirya no hino mu gihugu. Aya makuru yamaze kumenyekana nubwo abamenyesha amakuru mu gihugu cy'u Burundi babujijwe gutangaza iby'aya makuru. Ubwoba bukomeje kwiyongera mu bene gihugu bo muri za Cibitoke ndetse na Bubanza. Hari ubwoba ko iyi ntambara yaba igiye gusatira igihugu cyose cy'u Burundi. Umuhari wa Red Tabara ndetse n'umuhari wa FNL bari bamaze iminsi barimo guteguza ubutegetsi bwa Gitega ko bagiye gutanguza imirwano ikomeye cyane yo kuvanaho intwaro y'igikenye ya CNDD FDD. Nta gushidikanya rero imirwano yamaze gutangira ndetse abasirikare b'u Burundi barimo kugwa muri iyi mirwano ku bwinshi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira. Iyi mirwano ngo irimo gutuma General Neva rwose arakara mu buryo bukomeye. Tukivuga rero kuri iyi mirwano irimo kubera muri za Cibitoke ndetse na Bubanza, ndabamenyesha yuko General Evariste Ndayishimiye nawe ibintu byamuyobeye, yabuze ayacira n'ayamira. Biravugwa yuko hari indyane zikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse General Neva amaze iminsi arimo gutegura umugambi wo gukombora bamwe mu basirikare bakomeye barongoye igisoda. Ariko uyu mugambi nawo ngo waje kugwa mu mazi nyuma yaho abajyanama biwe bamubwiye yuko naramuka akomboye General Prime Niyongabo ibintu bizamukomerana. General Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi muri iyi minsi ntabwo arimo kurebana ryiza na General Neva atwara igihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye, hari ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya bino bihangange birongoye igihugu cy'u Burundi. Amakuru yo kwizerwa ava mu masoko yacu yemeza yuko General Prime Niyongabo yabwiye Ndayishimiye ko bagomba kuvana ingabo z'u Burundi muri Kongo. General Neva nawe yarabiteye utwatsi. General Prime Niyongabo avuga yuko kuba ingabo z'u Burundi zirimo kurwana muri Kongo ngo ari ikosa rikomeye cyane igihugu cy'u Burundi cyakoze. Yasabye General Neva ko batahukana ingabo z'u Burundi zikava muri Kongo, ariko General Neva wewe yarabiteye utwatsi. Muri iyi minsi kandi abakadere bakomeye b'umugambwe wa CNDD FDD nabo bamaze kuvana amaboko kuri General Neva. Hari amakuru avuga yuko bamwe mu bategetsi bakomeye bo muri CNDD FDD abarimo General Gervas Ndirakobuca, uyu nguyu arongoye inama nkenguzamateka, abarimo Reveriyano Ndikuriyo, uyu nguyu ni Secretary General w'umugambwe wa CNDD FDD, ndetse n'abandi bagumyabanga bakomeye, bose ngo bamaze kuvana amaboko kuri General Neva. Bivugwa yuko barimo gutegura imigambi yo kumuvana ku butegetsi, ndetse biravugwa yuko ngo General Ndayishimiye ashobora gutembagazwa ku butegetsi mbere y'amatora yo mu 2027. Aya ni amakuru akomeye cyane ya Kure Info igitohoza. Gusa amwe mu masoko yacu muri CNDD FDD aravuga yuko General Neva atazoshika mu 2020. Hari imigambi ikomeye cyane yo kumutembagaza ku butegetsi, ndetse hari ubwoba ko General Neva ashobora kwicwa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, ni abarwanyi bagera ku 400 baraye bajabutse bava muri Kongo maze bakanyura mu kibaya cya Rusizi. Amakuru yo kwizerwa aremeza ko abarwanyi ba Red Tabara ndetse na FNL bajabutse mu kibaya cya Rusizi maze bakinjira mu Cibitoke.
amakuru aravuga yuko bano barwanyi bari bafite ibikoresho bya gisirikare. Abenegihugu bo muri Cibitoke baravuga yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi barangaye mu buryo bukomeye, ngo ntabwo byumvikana ingene abarwanyi ba Red Tabara ndetse na FNL bashika ku 400 bajabukira mu kibaya cya Rusizi nta muntu n'umwe ubatangiriye. Bamwe mu babibonye baravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyarangaye mu buryo bukomeye, ndetse bakavuga ko umutekano w'u Burundi ugiye guhungabana mu buryo bukomeye. Amasoko yanjye muri za Cibitoke aravuga yuko abasirikare ba Red Tabara binjiye bari bafite inkogo zikomeye, ndetse ngo bari barimo kwerekeza mu bice by'ishyamba ry'ikibira. Amakuru yo kwizerwa avuga yuko muri komine za Bukinanyana na Mabayi ndetse na komine Rugombo ariho bano barwanyi barimo kwinjirira. Amakuru kandi akavuga yuko imbonerakure zitagikora amarondo muri biriya bice. Imbonerakure zari zimaze iminsi zirimo gukora za paturuye, ariko muri iyi minsi imbonerakure zarivumbuye, ntabwo zirimo gukora za paturuye n'amarondo ya nimugoroba. Ibingibi rero ngo bishobora kuba bituma igisirikare cya Red Tabara na FNL cyinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bworoshye. Bivugwa yuko ngo indani mu gihugu cy'u Burundi haba harimo abagambanyi bakorana n'umuhari wa FNL. Abangaba ngo nibo batuma imbonerakure zidakora amarondo, maze ngo bikorohereza abarwanyi ba FNL ndetse na Red Tabara kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru kandi yaje akurikirana n'ayandi makuru akomeye cyane yemeza yuko abasirikare barenga 600 ba FNL ndetse na Red Tabara nabo baraye binjiriye mu gace ka Rumonge. Mu ntara ya Rumonge amakuru yo kwizerwa aremeza ko abarwanyi 600 bambutse maze bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi aribo barimo gukorana na zino nyeshyamba mu kuzinjiza mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko bitumvikana ingene abarwanyi 600 bajabutse ikiyaga cya Tanganyika bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi ngo biragaragaza yuko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abagambanyi barimo gukorana n'umuhari wa Red Tabara ndetse na FNL. Ibingibi kandi ngo bikagaragaza yuko General Neva abasirikare bamaze kumurambirwa, dore yuko mu gisirikare cy'u Burundi benshi bagiye bagaragaza yuko bafashwe nabi cyane cyane abahoze muri Exfab.